yavuze ni menshi ariko ntayo yavugiye ngo ndabishobore mu mwanya muto. Hari hayo makuru yemejwe n'ibihugu mpuzamakungu muri 2007 ivuga ikemeza uburenganzira bw'abanyagihugu bo ku isi kandi mu bihugu byose bari mu bategerezwa kuronka uburenganzira bwabo. Hariho n'izindi ngingo zagiye zirafata aho zerekana ko basanga ubutaka nabo bakeneye gukingirwa, kubaho neza mu buntu, bakitunganya, bakemererwa ko ari abantu mu bandi. Hariho n'ibyerekeye amasezerano y'akazi nayo nyene akingira abo basanga ubutaka mu burenganzira bwabo bwo kuronka akazi n'ingene bakora. Hariho n'ayandi izindi ngingo zari zirafatwa zerekeye abanyagihugu nyene ziraba iterambere ryabo n'amategeko mpuzamakungu yoza arashigwaho akagira n'ingaruka ku mategeko yo mu gihugu cyacu cyose kugira abakiriye. Hariho n'ibyerekeye abana bakomoka kuri abo basanga ubutaka nabo bategerezwa gukingirwa kuko hadakingiwe abana uvuga ko baca bakurikira bari mu ngorane z'ababyeyi babo. Ni Muhuzenge Jean de Dieu akaba ari umushingwamanza. Aha rero akaba yariko asigurira abasangwa butaka b'Imwaro ibijanye n'amategeko aberekeye kuko ngo hari amategeko abakingira. Hari rero mu nama yateguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu gihe rero bari batunganije ikiganiro wagiranye n'abasangwa butaka b'Imwaro kuvyerekeye agateka kazina muntu. Nawe umushinga amateka Liberata Nicayenzi wo mu bwoko bw'abasangwa butaka nawe yashikirije intambwe bamaze gutera gushika muri kino gihe. Nkuko mubivuze igihe se gito tugerageza gushira habona ibijanye n'agateka k'abasangwa butaka. Ico twovuga urugamba burya ntiruba ruto kandi n'ubutukiri murigo. Rero iyo twihweje iyo byaje biva mu ntwaro za mbere turabona yuko hariho ibyari bibuze byinshi cyane. Usanga uburenganzira bw'abatwa bw'abasari bo basanga butaka hariho ibyo batari bajuwisa ngo batari bafitiye uburenganzira nk'abandi barundi bose, nk'amatongo, ukwiga, kugira aho baba, amagara meza, ubutungane, umutekano, imibano hamwe n'abandi bene gihugu canke imigenderanire ntivyari bimeze neza. Kandi warabona yuko mengo n'ubutegetsi ntibubibona, ntavyo babona kuko ntacyo bigeze babikorako. Hanyuma rero aho dutanguriye kuja mu nama nshingamateka tugahurira tukamenyana n'abandi basangwa butaka nabo nyene bari banyotewe ivy'uburenganzira bwa kiremwa muntu, niho twaheraho tugashingishira hamwe mpuzabatwaye imiproba ari ryo ryatanguye gushira hejuru ibibazo abasangwa butaka bafise muri kino gihugu cy'u Burundi. Hanyuma baradukundira abategetsi b'ico gihe baratwumvirije kuko baradukundiye ko nishira hamwe ryemerwa n'amategeko agenga amashira hamwe ataharanira inyungu za politiki. Hanyuma niho hatangura kwigwa ikibazo c'amatongo, ikibazo c'inyigisho n'indero, ikibazo cyo guserukirwa, hanyuma n'amagara meza. Hanyuma rero ibyo bica biragenda biratorika umuti. Uno munsi abatwa batari bake barafise amatongo nubwo atari manini, baraserukiwe mu nzego zifata ivyemezo muri politike, bwa burenganzira bw'ivya politike bwo kuja mu nzego zifata ingingo, nubwo tubona yuko bitameze cyo kimwe n'abandi barundi n'abandi bene gihugu. Ncavuga bya bindi bice 60, 40, 30 mugabo nabo ni mu bitigiri. Hanyuma no musi turafise abanyeshuri benshi biga za kaminuza, hari abamaze kuziheza,
hanyuma hariho n'abandi bariko bariga batari bake mugabe duca tugira ikibazo c'akazi bwa burenganzira bwo kuronka akazi nabwo duca tuvuga tuti nivyo nivyigwe kuko n'uburenganzira bw'ubumwe n'igihugu. Hanyuma tugaca dusanga rero abana bo mu mashure y'intango nabo barahura n'ibibazo bibazitirira kubandanya. Hariho abagira babiheba bakabivamwo, abandi bakiga nabi kubera nubwo bakuyeho amahera y'ishure hariho ibindi baciye bazana bisaba uburyo usanga bivuna abavyeyi, ugaca usanga rero ngaho umwana w'umusangwa butaka ntariko vraiment arabandanya neza. Hanyuma rero tugaca tubona ko hari ivyagiriye biratorerwa inyishu no kugira aho baba heza. Burya buzu bwa mitego bwari bugwiriye henshi cyane, ubu si bwinshi, burahari ego ariko si bwinshi. Ikibazo rero cy'uburenganzira bwo kugira aho uba no kuba heza, ico naco nyene cyaratorewe inyishu. Hanyuma amagara meza twarigeze gushira hamwe kugira ishira hamwe rya banke y'isi yose naryo ryigeze kubaha amakarata yo kwivurizako. Ico camo c'uburenganzira bw'amagara meza kiba naco nyene kiratorewe inyishu. Hanyuma ahantu tugisigaranya akabazo ni mu butungane, kuko umwene gihugu wese ategerezwa kubahirizwa mu bijanye n'ubutungane. Barafungwa vraiment, hariho benshi kandi benshi bari mu munyororo, hanyuma bagenda kuraba ni gake batsinda imanza, ugaca usanga bamaze imyaka myinshi mu minyororo. Wagenda kuraba ibituma ukinjira mu mizi neza, ugasanga iyo vyigwa neza cyane ntibari kwirirwa barashikanwa mu mpimba. Hanyuma nibaza yuko uno munsi bimeze neza. Urabona twaramaze no kuronka n'umushikiranganje ari ryambere mu ntwaro zose kuva muri ntwaro ya Cyamu kaja muri Republika ya Micombero bagaza Buyoya, ntawe twari bwigere turonka. Mupega izi nyigisho muronse ngaha zigiye kubafasha kugira ngo mubandanye mugwanira agatera kabasangwa butaka. Murakoze cyane, hari byinshi byatwuguruye amaso yego, kandi hari byinshi tugiye gukorera kuko umaze kumenya uburenganzira bwawe uramenya ingene uharanira agateka kawe. Hariho benshi ego twavuga muga kubera tutari tuzi ingingo twishimikiza iyo ariyo vyatugora. Ubu rero batwuguruye amaso, kandi ikindi ciza badukoreye no kuduhuza. Tugiye kugira ubumwe hagati y'amashira hamwe y'abasangwa butaka kuko simake ni menshi cyane. Hanyuma rero natwe dusenyere ku mugozi umwe kuko dufise intumbero imwe kandi dufise kubona kumwe ibibazo bituri imbere n'ingene twohaguruka tuguharanira agateka kumwene gihugu wese. Mbega ubu bwinshi nyene bw'amashira hamwe aharanira agateka kabatwa ntimubona yuko ari intambamye muri kazoza ko usanga ishira hamwe rifise intumbero yindi gafita intumbero, ugasanga rwa rugamba mwari mufise ya ntumbero mwari mufise ubwa mbere mushobora gusanga mwayiciye ku mbavu. Urumva hariho muri aya mategeko twiga hariho uburenganzira bwo gushinga amashira hamwe n'ubwigenge bw'abari bo bose mu gihe bumva babikunze. Nta kundi wobigira yego, nta kundi wobigira, kandi ukuvuga ko amashira hamwe menshi hari impamvu ziri inyuma. Hanyuma rero ariko ivyo bitubirandira ko cyane igikuru no kubwo burenganzira buhari. Hanyuma rero ikindi coba ciza n'ubumwe, twogira ubumwe muri ayo mashira hamwe, tukagira urunani rumwe duhurikiramwo twese, kuko ikibazo ni kimwe, cible dukorera ko twese nimwe, abo duharanira agateka kabo ni bamwe. Rero dukwiye kugira urunani rero, ayo mashira hamwe tukayarekanye nakabaho kandi agahaguruka agakora ico yiyemeje, ibintu bigaheza bikagenda neza. Hanyuma icatumye ashingwa nibaza yuko ari guharanira agateka kabasangwa butaka kigaheza kikaja mu ngiro. Nk'inararibonye n'igiki musaba abasangwa butaka kugira mushike kwihangiro mwifuza? Ico dusaba abasangwa butaka no kugira ngo bumve ko agateka kabo nta ukabazanira, nibo bategezwa guhaguruka bakagaharanira.
rero nabo nyene barakeneye inyigisho kugira ngo hamwe hamwe bahindura ivyiyumviro, ico bita changement de mentalité, bahindura ivyiyumviro, babone yuko urugamba ari urwabo, atawuhari wo kurubagwanirira, nibo nimero ya mbere bakwiye guhaguruka kugwanirira agateka kabo, abandi baza bunganira, baza batubera ibisongerezi, abavyumva nyene banyotewe ivy'agateka kazina muntu. Navuze ko hari intambwe mumaze kugerako ariko hariho n'ibindi mutaragerako, mbega intambamyi neza? Intambamyi hariho uburyo n'inyigisho. Nubwo ubona twashinze ayo mashira hamwe, harakeneye inyigisho, cyo bita renforcement de capacité, kugira ngo abo bantu bigishwe bumve neza ico bahagurukiye gukora, hanyuma rero bagitahure kumwe. Ico kimwe mvuga nti tutezwa kugira ntuze ameme regard, une même vision, une même détermination. Birakenewe rero yuko twigishwa na twebwe turi imbere yabo, hanyuma nabo nyene bakigishwa kugira ngo bahindure ivyiyumviro, babone aho turi niyo dukwiye gutera tuje. Gukurikirana ingene urwego nshingwantwaro l'executif rutorera ibibazo by'agateka kazina muntu bihari mu gihugu. Niko duco dukorana n'urwego nshingamateka. Hariho nk'akarorero ibi by'abantu bapfungirwa ubusa n'ibiki twaheruka no kubaza, ugasanga urwego nshingamateka ruce tuma kumushikiranganje kanaka ngo hano dusigurire iki kibazo.